Ego murashobora kutwidondora? Je nitwa Niyonzima Vincent. Ego Vincent, musanzwe mwarize mu buzima bwa misi yose ibyo musanzwe mukora nibiki? Yego je naraciye mu ishuri, narize amashuri matoya, ndiga amashuri yisumbuye, na kaminuza narayize. Mu buzima bwa misi yose ndakora mu maproje atandukanye, mu bijanye na n'ico twita mu Gifaransa suivi evaluation, no kuvuga kwegeranya ibiharuro vy'amastatistike. Ego, aho imbere yawe turahabona akantu, mbega ako kantu nagaki? Akantu nkuko kabona ni multiprise. Ni multiprise ifasha, urazi ko multiprise misanzo ifasha kurahura umuyaga nkuba kugira ngo ushobore kuyakwiragiza ku bintu biba bikeneye umuyaga nkuba utarinze kwesara amaprise hirya no hino kuko bishobora gufata umwanya. Multiprise rero ifasha muri nkimu manama kukitwaza ugaca ucomeka ko bijya vyuma biba bikenewe gukoreshwa muri haba muri atelier canke handi. Ego misanzo aka multiprise nihinguri. Ego twihweje ako ka multiprise tubona gatandukanye n'izindi twari tumenyereye kubona, mbega kugira ugakore gakoze muki, mbega niwe wakikoreye cyangwa wakaguriye mu isoko? Oya, aka nako nihinguriye gatandukanye na zijya zindi kuko iyo biva si hamwe. Iyi ni multiprise ihinguriwe ngaha iwacu Burundi, igahingurwa no mu Burundi. Rero iyi nayihinguye nkoresheje ico no kwita zya plastique zaheze, ico no kwita mu Gifaransa déchet plastique. Hakaba hari yo rero n'urutsinga indani kugira ngo umuriro ushobore gutembera. Rero aka ico no kubwira natanguye kugahingura niga mu 11 hari mu mwaka wa 2001. Uyu munsi araciye imyaka 23 mugabo nabikora rimwe umugambi nagize ngo ubu umugambi ubandanya, ngira ngo yenda bubandanya ubu biba bishitse kure. Ego mbega turabona yuko mu bihinga mu déchet plastique aba yaratakaye, mbega ni kubera ikimuyumviriye gukora ku kantu? Bisanzwe icyatumye ndakiyumvira kugakora, ubwa mbere jewe ndi umuntu yakuze nkunda ibintu by'umuyaga nkuba, kandi nakuze burya ndi umuntu mutwe je nicaye n'ahantu haba hariho ivyumviro biko biraca mu mutwe nguma niyumvira ibintu nshobora guhingura. Nubu mu mutwe haba hariyo byinshi nuko umuntu adashobora kubishira hanze rimwe. Akarero mu kukiyumvira ubwa mbere ku ishuri jewe nakubiye ko nagakoze niga mu 11 ku ishuri narabona ko hariho ikibazo cha multiprise, harabura multiprise bashobora gukoresha, cyangwa ugasanga multiprise bariko barakoresha iguma ifise ingorane. Jewe rero ico cyumviro kiraza mu mutwe ngo ndabingene notorera inyishu ico kibazo kihari ku ishuri. Ni yari ishuri risemuyaga hariya mu Cankuzo, niyo nahereje amasuri yisumbuye. Hanyuma rero aga multiprise kambere ndagahingura, meje kugahingura ndagatwara muri ya sale turatangura turagakoresha. Abanyeshuri nyine ndabona ko baryohewe ako kantu gahinguye, ntikasa neza mugabo karashobora gukora, karakoze ico gihe ndabona yuko bimeze neza. Kuvuga kuva ico gihe sinahejeje ngo nce mbandanya kuko nari ku ishuri. Urazi umuntu ari ku ishuri afatirwa na byinshi, ntushobora kuguma uriko urakora ubwo bushakashatsi kuko n'umwanya ukubana muto. Nca ndabiheba ndaza kwiga muri université. Mejeje université rero muri 2009, muri 2009 ndasubira ndahingura izindi zozo no kuzishora ndazishora. Ico gihe imwe narashobora kuyigurisha ibihumbi 5 by'ico gihe, byimbaza ko nabigereranya n'ibihumbi 50 by'uwo munsi. Muri make rero kwari gukemura ikibazo, mugabo urumva yuko mu nyuma nahavuye ndagikora nk'umugambi ushobora kumpa udufaranga ndanifashisha kuko udufaranga nashobora kudukoresha ikindi kintu. Yego uno urabona ubuzima burabandanya kandi uravuga yuko ushobora kudukora, mbega uno munsi hari ho usanzwe uhingura ko wumva wagiye uradukora buke buke?
uyu munsi urumva maze ico nsubiye inyuma gatoya muri uwo mwaka wa 2009 urumva narazikoze ndanazishora ariko naguma ndondera ubundi buzi bumpa amahera menshi gusumba maze kubutangura rero novuga yuko naciye ndabihagaritse sinasubiye gukora no kuvuga 2009 gushika uyu munsi haciye imyaka 15 uyu munsi niho nsubiye kuvyumvira kubikora izo maze gukora hariho izo namaze guha abantu ndazibaha kugira ngo baze kuzikoresha nka publicity hariho nizo maze kugurisha barampa amafaranga n'ubundi afise udukomande nimirije gukorera abatuntu urumva wavamo umugambi ushobora gukuramo agafaranga Vincent aho nyene niho twagomba kugera urumva ko mwagiye murabikora rimwe na rimwe mbega uno munsi ko wabonye uzikora mbere n'abantu zikabaryohera zikabanezereza mbega hari hangiro wowe ufise wifuza kugera ko biciye muri uwo mugambi wawe ihangiro ndarifise ubwa mbere nuko nshaka kukigira nk'ihinguriro ikaba ihinguriro imaze kuba ihinguriro izofasha jewe rifashe n'abandi izotuma misanzwe izi multiplize ziramba cane zico kimwe zijya ziva hanze dusanzwe twemera ibiva hanze abarundi niko tumeze mugabo izi multiplize ziramba je nkyo rakoze muri 2009 uyu munsi ndacayikoresha kandi nta ngorane nimwe yifise kuvuga uyiguze irashobora kumara imyaka ishika 20 ukikoresha atangorane kuvuga rero shaka uyu munsi urabona ko ikimeze gutya ntirifinyore nkuko ndavyipfuza sinziza ku rugero ndayipfuza ko uri kuragira inyuma ubundi uko ikora ni sawa mugabo uko isura yawe inyuma ntirabanziza uko ndayishaka rero ico nshaka nuko mbandanya ubushakashatsi hama ikazoba nziza gusumba uko imeze uyu munsi hama igakwiragira nkayikwiragiza mu bazikeneye ngaha mu Burundi mbere hama tukashorera ni hanze muri bihugu byacu bya Afrika cyane kugira ngo turonke ajya amafaranga mva makungu igihugu kiba gikeneye ujya mu bisanzwe uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere ubanza gukwiza ibyo ukeneye mu gihugu bijya aho ruvana hanze ukabiheba wowe ukabyihingurira mu gihugu cawe umaze gukwiza isoko yo mu gihugu hagati ugashitangura kuza urashorera hanze rero nukuvuga amahera yiwawe ntuba ukiyasohora hanze ahubwo basigara baza kukugurira ya mahera agasigara yinjira iwawe iyo rero iryo hangiro mfise ryo gushikako ego wowe ibi bintu kugira ubikore biragusaba uburyo kandi biragusaba n'ubwenge mbere n'ingufu ariko tutaragera kuri ivyo byose uravye wewe ugiye mu byo guhingura ubona nko ku munsi canke nko kundwi woshobora guhingura nk'amabiritipriza ngana gute uyu munsi kubera misanzwe uko bikorwa biracakorwa mu buryo bw'iminwe rero uburyo bw'iminwe misanzwe uburyo bw'iminwe ushobora guhingura ibintu byinshi nafashe nko ku munsi nafashe nkagira nti nisho ikorwa ngomba nkore cyonyine ushobora guhingura nk'izishika 10 ku munsi kuvuga mu ndwi ushobora guhingura izishika 70 ikibazo kubera ndi mu ntango urumva ntezo kurondera hirya no hino ingene mbaho ibi baba batarabimenya kugira ngo bace banzanira amafaranga nsanga mpinguye zikeya zishoboka nsanga nahinguye zikeya zishoboka ego hanyuma kumbure ibi bintu ukora birasaba ibikoresho aho twovuga nk'ayo madeshe plastique mbega ubigenza gute kugira ngo yaronke hanyuma mbega uno munsi nizihe ntambamyi wovuga kuhura nabyo cyane muri icyo gikorwa cyawe usanzwe ukora gushika uyu munsi novuga yuko atantambamyi fisi kubera ko ibikoresho ya madeshe plastique uri kuratembera hirya no hino biruzuye
uvyandura kuri gusa nta mafaranga bigusaba. Wanashaka ibintu nkoresha ubu, hari umuntu yari afise birya bitebe vyapfuye, ashagira ati rero umfasha unkurireho ibi bintu uze ko bintera. Rero nk'ubu naragenda bitora ndavyegeranya ni byinshi, nk'ubu ndafise stoke inihiriye no hejuru. Rero ibyo nkoresha gushika uyu munsi ndabifise bikwiye. Ikintu ngura ni urutsinga rwa cuivre nkoresha, niko ngura amafaranga kugira ngo yego urumva uburyo burakenewe kugira ngo ushobore kururonka. Ego, hanyuma Kavensa, birumvikana ko ata byinshi nturatangura kubikora nk'umugambi, ariko kandi nta bindi bikorwa ufise ukora byo kwiyungunganya, byo kwiteza imbere. Ibikorwa byo kwiyungunganya biriho, burya Abarundi imitwe turayifise, kenshi busanga uburyo bwo kubikora ariko bwagoranye rimwe, ariko navyo nyene iyo bihaye umwanya urashobora kubikora ugasanga byagushikanye ku kintu kinini. Hariho ikindi kintu bavuga cyo kwiyungunganya cyo naciyumviriye kubera nari mfise ingurube nari noroye, hama rero ndabona yuko ibyo kugabura ari ikibazo, biratera ingorane. Ico gihe rero ndiyumvira, nari namaze kubona yuko ikibuto c'ingurube ukigaburiye nk'inka, ukikagaburira nk'impene zibifungura. Noneho nari narabonye ko hariho ahantu hafi y'ahomba narabona babihinguramo ituruto bateranya n'ingaburo z'ingurube. Rero nanje aho noroye izo ngurube nca ndabona nti ndashobora bya bindi nabona ndashobora gusubira kubigira. Rero nca ndatangura kuza ndasekura mu isekuro. Burya rero ukora gisekura mu isekuro kijya kibuto kiragumye kimeze nk'ibuye, ntubona umengo ni ikintu coroshe, uri kuragisekura hajya umengo ni buye. Rero rimwe narabisekura, ikindi gihe nkabiha umukozi, mwamaze kubona ingene umukozi aruha ariko arabisekura, ndiyumvira nti birakenewe yuko no kuyumvira akantu gashobora kubigira mu mwanya mutoya kandi umuntu atarusha. Uwo mukozi ariko arabikora, naho ndamubwira nti burya resha akazi ugakore neza kandi utekanye, ntiburya tuzotinda turonke imashini ishobora kuzozirabisya hamwe uzohora ubikora utarinze kuruha. Rimwe yaravyumva, ikindi gihe ntavyumve, mugabo avamwo bimuruhishije aragenda. Mu nyuma rero yaragarutse, arabona yuko agarutse asanga hari ka kamashini, kuko mu nyuma nahavuye cando ako kamashini ndakiyumvira, ndagira ivyiyumviro, hanyuma ndagenda ku mufundi maze ukarondera hirya mu Burundi hose, ndatuma nihanze ahantu bokandonkera ndakabura. Ncangira ntekangira ico ciyumviro cingene koboneka, nca ndagenda ku mufundi ndamuha ivyiyumviro, duca turakamonta akamashini, nzabona akambere karabonetse. Hama rero kuva ico gihe canza ndagakoresha nkasya bya ibuto rero nkaca ntiyaye izindi ndya nkagaburira ingurube ziwanje. Rero urumva yuko aho cari ikibazo canje nasa n'ugikemuye. Ego, birumvikana yuko mufise imigambi myinshi, ariko none Kavensa, iyo migambi yawe muyigira imigambi kugira ngo kumbure muyisumete n'ahandi hantu, ku buryo bw'uko yokorwa nk'imigambi nyene ihari n'abantu bose bamenya bati turashobora kurondera ibintu kwa naka. Ubwa mbere nabikoze nk'ugomba kimure ikibazo cy'iwanje, kandi nico cari cihutirwa. Mugana nari nsanzwe nzi yuko ni ku bandi ico kintu cyo bafasha. Mu nyuma rero murazi yuko ibitungwa twari tworoye ngaho Bujumbura baratubwiye ngo tubikureho, turabikuraho. Rero umugambi wanje ucurononekara. Ako kamashini mbere wanashaka aho nenda kabitse abasuma bavamo barakiba, mugabo bakiyivye. Mu nyuma naho nari mfise ingurube, nari nsigaye nsyera abantu bakabitwara kugaburira izabo iyo bari, kuko mu isanzwe mu nyuma nabo banyene barababaye babonye ndababwiye yuko bakivye. Ico gihe naronka udufaranga nyene tuvuye muri ivyo buto ndabasyereye. Ubu rero hariho gisa nk'icabaye nk'umugambi, kuko hariho uwo maze gukorera kamwe narakamuhaye, yagiye kugakoresha agakoresha Igitega, yarampaye amafaranga, amashini yakanguriye amafaranga, urumva naronse amafaranga.
nawe uyu munsi ariko agakoresha nk'akamashini gashobora kumuha udufaranga duke duke ko nawe asyera abandi, urumva aragaburira ibitungwa vyiwe akongera agasyera abandi. Ubu rero jewe intumbero nari mfise kwari uko bishobotse ko kweragira nk'uma komine yose y'u Burundi ababikeneye bagashobora kuza gusyesha ivyo bibuto bakabigaburira ibitungwa vyabo, zaba ingurube, zaba inka, zaba impene, kuko uko je nagiye ndakura ndabibona impene canke inka igikibuto usanga ari impene isa neza, usanga ari inka imeze neza utoraba. Nuko nibaza yuko nogezaho kuri ico. Ego, hamwe uwo mugambi wawe wo uteza imbere nk'uko muvyiyumviriye, mubona akarusho canke akunguko bishobora gufasha abo bitura mwebwe ari akahe muri rusange? Nsubiye inyuma gatoya aho mariye kugira uwo mugambi maze kubona ingene nshobora kubisa n'ingene vyofasha abandi. Narasiye ibitari bike ndabishora, abantu barabingurira, narakuyemo amafaranga atari makeya. Narakuyemo amafaranga atari makeya. Hama rero ninafashe n'umugambi yuko no kwiga ibirimwo ingaburo ziri muri ico muri iyo fu. Ninagiye muri BBN ndagenda ni muri iyi agence ya leta iraba iby'ibifungurwa, oya bayita iyikorera iruhande ya katedrali. Ariko nari nagiyeyo hama barampa ivyo nokwigamwo ndabizana. Rero mugabo vyasaba nateza kugira abavyige bagira iyo etide, vyasaba yuko ndabirihira. Rero mbonye buryo bansaba nta buronse iyo etide niko ndagira nsa n'ubihagaritse ko nashaka ko maze kugira iyo etide ababikeneye ndababwira mbega yangaburo ikozwe n'iki, kugira ngo abantu benshi rero babonye ibikorewe ngahe iwacu baguma bagira uwo muntu ariko araduhenda harimo iki. Ivyo nivyo nashaka kugira ngo ndabereke. Ukuvuga rero uyu munsi uyu mugambi nkamwe ndose nk'abanshigikira dufate iyo etide noyibandanya, hanyuma umwe ushaka kuja kubigaburira igitungwa ciwe akabazi ati hari iki, hama ingene vyofasha abandi naho ico cigwa coba kitaraba. Turazi yuko twese twakuze mu mihana iwacu tubona impene ingene zibifungura, ingene inka zibifungura, zikirya zigitora kurya kiri zikakijya kurya nyene. Nk'inka rero igitoye kurya, hari inka nyinshi zama zagize ibibazo kikayinega n'umuhogo ugasanga irapfuye, mugabo bimaze gusyebwa zikabirya aragafu. Kuko ndamaze kubipima nabihaye impene nabihaye inka ziriko zirabirigata nk'agafu, ubuzi yuko atangorane irimwo, ntubugira ngo niyakirya kiraza kuyija mu muhogo kiyinige. Urumva nk'ico kibazo kiba gitorewe inyishu, kandi urumva ingaburo vya bibuto vyahora bitabwa aho duca hose turabona ibibuto vy'ivoka bisanzaye bibora ataco bifasha, kuvuga biba bihindutse ingaburo z'ibitungwa. Vya bindi twahora tugura amahera azimvye, ukuvuga duca tubigabanya. Iki kibuto coshobora no kuronkwa ako gafu k'ibibuto ku mahera aciriritse, ukuvuga bigaca bigabanya uburyo bwo kugira wimbure haba mu kugira nk'umwimbu mu bitungwa, ni ukuvuga uburyo ukoresha kugira wimbure ukagabanuka. Ego, mbega nk'ubu mwarize amashure, ariko kandi hari n'urundi rwaruka kumbure usanga ruri hariya taco rukora. Ni akahe kamo nawe wotera urundi rwaruka kumbure wowe wize kera, abariko bariga ubu canke n'abari nyuma, kugira ngo nabo babe boshobora kugira ico bagerako mu kwiteza imbere? Uyu munsi ico umuntu yohanura urwaruka no kurwanya ubunebwe. Kurwanya ubunebwe, umuntu yicaye ahantu umutwe wiwe akawukoresha akiyumvira. Uyu munsi ingorane ihari ni telefone.
umuntu aho gufata umwanya ngo yiyumvire usanga yibereye kuri telefone ariko araba amavideo araba ibiki ugasanga wa mwanya yari gukoresha ariko ariyumvira yawutaye mu kuraba ibitariko birafasha cyane. Ikindi novuga nuko ugwaruka rwongera umwete, ugwaruka rw'uyu munsi umwete si mwinshi cyane. Bisanzwe abantu ubu umujanye mu kintu kiza kumufata umwanya muremure ariko ariyumvira ntariyo, kuko nk'ibi ntubone iyi produit umuntu ayifise gutya biba byafashe umwanya kugira byiyumvire, kandi niyo uriko urabikora birafata umwanya kuko uriyumvira mu mutwe ugashobora gufata nk'amasaha nkangahe uri kuriyumvira uraba ingene kiza gukunda ingene rezilita utarayironka. Rero ibyo jewe byaranyorohera kuko bisanzwe nka jewe nize ibiharuro nari menyereye yuko ushobora kumara umunsi wose uriko urakora igiharuro kikaguta ukaza kugitora ku munsi wa kabiri. Rero jewe gukora nkamara umunsi wose ndiko ndakora ntarashikira rezilita ntarashikira ico nagomba gushikako ntibinca intege ndabikora. Rero ugwaruka rw'uyu munsi ntibihutire ibintu aca atora amafaranga ubwo nyine, yemere afata umwanya akore kandi n'umutwe awukoresha, yemere aruhe amererwe nabi mpaka ashikire yumve yuko ashobora gushikira ico yipfuza. Aka kamashini nako rero gasya ikibuto c'ivoka. Bisanzwe ni akamashini ababwiye navuze ingene nakiyumviriye kubera ingene nari mfise yo kuronka ingene nshobora gusekura ico kibuto c'ivoka mvamo rero ndakaronka akamashini. Misanzwe ikibuto c'ivoka ugishiramo kurya kiri nyene ugitora ari kibisi ukagishiramo kurya kiri ushizeyo nakamashini kaba kariko karakoresha umuvuduko munini yiya gaca kakimena ushika wore kakiguha arifu. Umaze kuronka ifu ugacutwara rero ukanikira ahantu hatagira izuba. Misanzwe wakinikira ahantu hatagira izuba kugira ngo ivyangombwa birimwo ntibipfe. Ico gituma noneho mbere ico kibuto ugiseka kiri kibisi kitarononekara cononye n'izuba canke ngo kibore, ugaca rero maze gushira ahantu kikazokumuka neza ugacuteranya n'izindi ndya z'ibitungwa ukagenda ukazigaburira canke nk'inka n'impene zishobora kubirya uko nyene ata n'ibindi urinze kuvanga. Nuko ako kamashini niko gakora. N'akamashini abo gakenera ko ushobora kubafasha cane. Mbere nobwira aborozi b'inka n'impene n'ibindi bitungwa ko bokijukira bagakoresha kubafasha mu kugabura no kugabanya uburyo bakoresha mu kugaburira ibitungwa byabo. Akamotera leta canke abanyamitahe nakahe? Abanyamitahe akamoje notera leta ubwa mbere, leta nirondere abantu bafise impano kuko ngaha mu gihugu barahari, nirondere igisata kirondera abantu bafise impano mu gihugu hama ibashigikire babiteze imbere kugira ngo bishobore kuzanira ya mahera mva makungu igihugu kiba gikeneye. Hariho abantu benshi aha mu gihugu bafise impano mugabo byicara hariya nyene bibera ntibimenyekane, ugasanga barinze basaza bya bintu batabishize aho igihugu gishobora kubikoresha. Hanyuma abanyamitahe nabo hariho abantu bafise ibifaranga usanga barakubise ku makonti biguma bibogaboga bitariko birafasha, usanga bagiye kubaka amazu, ya mazu usanga atari umuntu abamo canke habayo umuntu umwe, ugasanga amamiliyoni n'amamiliyoni aho kuyashira mu maproje gushikira babandi bafise impano kugira ngo bakore bateze imbere ya migambi yabo izanire akarusho igihugu, izanire ubutunzi igihugu, izanire amafaranga mva makungu igihugu. Ugasanga ayo mafaranga yabaye ikintu no kwita mu rurimi rw'igifaransa no yita nka tesorisation, kuko ikintu amafaranga agiye ahantu ataca ariko arabyara nico twita tesorisation. Urumva rero uba ari uruhombo ku gihugu iyo amafaranga yicaye ahantu uyafise akicara ahantu, kandi hari abantu bafise impano nabo babuze ingene bashirikirwa kugira ngo bakore biteze imbere igihugu. Abo babiri bose bakore ngo igihugu gitere imbere.
Vincent uwo kwifuza kubashigikira mu vyiyumviro canke mu buryo canke muri binabiriya kugira ngo kumbura imigambi yanyu itere imbere yobasanga he yobaronka gute? woshaka kunshigikira mu vyiyumviro kandi mbere ndanabakeneye kuko nk'iyi multiprise ndabona ndakeneye ingene noyiteza imbere ikaba nziza gusumba. Hariho ivyiyumviro mfise nk'ubu kugira ngo ikayangane, ndabona hariho ale ceramique, urabona nk'irya karo kaya kantu kakayangana, nariyumviriye ahantu nokura kajya kantu kugira ngo ndagashireko isohoka ikayangana. Ndazi yuko hanze gashobora kuba kariyo mugabo ndakaronke gute, ndiyumvira ingene nshobora guterateranya amarangi kigasohoka gifise nk'agakorere. N'ivyo urumva nk'ubu biracayize. Rero jewe ushaka kunshigikira ashobora kundondera ku buhinga bwa none, kuri telefone, WhatsApp canke kuri email canke kuri telefone mba mfise, canke akansanga aho nsanzwe mba aha kumugoboka. Nimero yanje ni nkoresha kuri WhatsApp ni 79 910 160. Iyo niyo iriko na WhatsApp. Yego ni nk'icyo navuga.